muri ayo mahiganwa rero Burundi tumaze kuronka amaminima y'abatlete batandatu. Abo batlete batandatu nubabwira yuko ariho ko kuva amahiganwa Burundi wiyajamo nta na rimwe twari bwarenze abatlete bane niba ntihenze. Rukuru twari twayigiriye muri championnat du monde yabereye Göteborg igihe twari twaserukiwe n'abanonotsi bane harimo Nizigama Louise nyuma yanyu, hakaba Temo Hatungimana, hakaba na Nkazamyani, hariho n'uyundi umwe nuko ntamwibutse bwaho umenga niho twashoboye kuronka abanonotsi bane yari Hokoro. Ubu rero uyu mwaka tuzoronka abanonotsi gushika muri uyu mwanya batandatu. Federation d'athlétisme ingene itunganijwe ku rwego mu Burundi, turafise amasosiyasiyo atandukanye mu ntara zose. Hanyuma kugira ngo amakompetisiyo agende neza, ayo masosiyasiyo twagabuye mu bice bine. Hariho amasosiyasiyo ahurikiye mu ntara y'Amajepfo, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Ubuseruko, mu ntara y'Uburengero. Rero amahiganwa yabereye mu maprovinsi ayo masosiyasiyo, hanyuma amasosiyasiyo agaca afata abanonotsi bashoboye kurusha abandi, agaca bajyana mu higanwa ku rwego rw'intara. Intara rero y'Epfo tugaca dufata ababaye aba mbere no mu ntara za ruguru z'Ubuseruko n'Uburengero, akaba ari mu bahurira muri championnat national nk'uko tumubyita. Izo rero championnat national kuri piste zarabaye, mugabo nk'uko muvyirukanka no kubikurikirana, ikompetisiyo yaheruka mu kwezi kwa kane haragwirwa myinshi cyane rwose, ku buryo byari bigoye kumenya aho umunonotsi ageze. Duca tuvuga tuti nta kundi twobigenza, reka dukurikize ibipfunsi niba kugurana tugurane kugira ngo ntibagire kubicuga, abanonotsi bashobore kugira amahiganwa izuba ryaka, hanyuma n'ikibuga kimeze neza kitemeye. Ari nacyo gituma rero twaciye duteguye ihiganwa ryabaye itariki z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo mwebwe mwarabibonye. Ayo mahiganwa rero yaradufashije kugira ngo tumenye abo dushobora kuzogenderako mu mahiganwa mpuzamakungu. Nk'uko wabashije imbere yanjye bivuze, turafise abanonotsi bari mu nzira ariko ndavuga bariko baragenda bari mu teguro yo kugenda mu mahiganwa azobera i Kampala mu gihugu ca Uganda. Abo rero tukaba turungitse abanonotsi 8 harimwo abigeme 2. Twizere rero muri ubu rugendo abanonotsi bacu bari kumwe n'abaherekeje igihugu bashobora kugira amahirwe tukaronka ubundi akorera mu makanga cyangwa ajya mu makanga ya Niyonsaba Francine. Ariko rero amahiganwa twiyemeje ko twabivuze, hariho region de francophonie zizobera i Kinshasa kuwa 26 y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 6 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene. Aho naho tuzoserukirwa n'abanonotsi 8 harimo umwigeme umwe n'abamenyereza 3. Muri izo higanwa za Jeux de la Francophonie, Uburundi buramaze kuzana imidari 2. Umudari wazanywe na Nukuri Diane ku metero 10. Nukuri Diane akaba ari wafise na rekord du monde mwanya wa mbere ku isi muri ayo mahiganwa yo muri Jeux de la Francophonie. Umudari kuri nyene kuri izo Jeux de la Francophonie ukaba wazanye na y'abarutabije nabo nyene akaba
yabibutse iyo metero icumi. Hariho amazu y'Afurika yari yateguye umwaka yari yateguye guhera mu gihugu ca Ghana mu gisagara cyitwa Accra kubera impamvu z'uburyo ayo mahiganwa rero barayahurije azoba umwaka uza. Twibaza yuko muri ayo mahiganwa umwaka uza tuzoyaronkamo nayo nyene imidari. Hariho rero n'ayandi mahiganwa twimirije ariyo Championnat du Monde izobera muri Hongrie a Budapest. Urumva rero yuko muri aya mahiganwa tugiyemo ya Championnat du Monde imidari tuyeruka kera cyane, ari nacyo gituma twizeye mu gikorwa twakoze yuko dushobora kuronka abanonotsi baduserukira neza. Muri ayo mahiganwa rero Burundi tumaze kuronka amaminima y'abatlete batandatu. Abo batlete batandatu nubabwira yuko ariho ko kuva amahiganwa Burundi wiyajamo nta na rimwe twari bwarenze abatlete bane niba ntihenze. Rukuru twari twayigiriye muri Championnat du Monde yabereye Göteborg, igihe twari twaserukiwe n'abanonotsi bane harimo Nizigama Louise ari inyuma yanyu, hakaba Artemo Hatungimana, hakaba na Nkazamyami, hariho n'uyundi umwe nuko ntamwibutse bwa umenga niho twashoboye kuronka abanonotsi bane yari Rokoro. Ubu rero uyu mwaka tuzoronka abanonotsi gushika muri uyu mwanya batandatu. Abo banugama batandatu reka ndabasomere. Hariho Kwizera Rodrigue ashobora kuduserukira mu metero 5,000 cyangwa 10,000 nibarabara kuko vyose yariyongeyemo amaminima. Akabaho Olivier Irabaruta akaba azoduserukira nawe nyene muri marathon. Akaba Francine Niyumukunzi yararonse minima kuduserukira mu metero 5,000 kuko afise umwanya mwiza cyane mu masegonda 18 n'ijana 62. Hanyuma hakaba na Egide na Katimana nawe nyine azoduserukira ku metero 5,000. Hanyuma na Onesphore Nzikwinkunda azoduserukira ku metero yo muri marathon hamwe na Eric Nzikwinkunda. Twibaza yuko ashobora kuronka umwanya wo kuduserukira muri ayo mahiganwa, na Francine twibaza yuko ashobora nawe nyine kuronka uburenganzira bwo kuja muri ayo mahiganwa, eka ndetse na Celestin Ndikumana ashobora kuronka umwanya mu minsi zo kuduserukira metero 5 canke metero 10. Nashaka rero kubabwira yuko muri ayo mahiganwa yose mwumvise la Fédération d'Athlétisme du Burundi niyo yangaje abatlete muri ayo mahiganwa bivanye n'amaminima baronse. Hari igihe bishika mu atlete akaronka amaminima mugabo Fédération igahitamo kutamurungika muri ayo mahiganwa bivanye n'imvo iyi canke iriya. Nagira rero ndababwira ko muravuga ngo bazogendayo abandi bazogendayo bigenda gute. La Fédération internationale irafise ibyo nokwita système de quota et de qualification bijanye n'imyanya iriho ku isi kugira ngo abanonotsi bagende ari benshi cyane. Igihugu kimwe kimwe kirafise uburenganzira bwo gukalifiya abatlete batatu kuri discipline imwe. Tuvuge ngo kuri 100 metre igihugu kirashobora gushiramo batatu, mugabo hari igihe barenga abo banonotsi bivanye n'ibyo twokwita deka spéciaux. Ayo masika spéciaux naya nuko muri Championnat du Monde iheze umunonotsi yabaye uwa mbere ntarinda kuja kurondera qualification kuja muri Championnat du Monde. Nico kimwe nk'umunonotsi yagize Championnat du Monde ya cross country akaba muri batandatu ba mbere, abo ntibaja kurondera amaminima baca baba qualifié automatiquement.